Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu ntara ya Kayanza hariko haravugwa ugupfunga ubuzima bwose ku bagabo batatu mu rubanza rw'umugabo yishwe n'imbonerakure zibiri. Victor Niyonkuru, Lazare Niyongabo ndetse na Cyprien Bizimana barahanywe na sentare nkuru ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Yabagirije icaha co kugandagura Philippe Nsabimana, uwo yagandaguwe ku wa 10 Rusama guheze hafi y'urubibe rw'u Rwanda. Abo bagirizwa baburanye bahakana icaha. Urubanza rwaciriwe abagabo batatu sentare nkuru ya Kayanza yarusomye kuri uwu wa mbere inyuma y'umuhingamo. Abo bagabo batatu bagirijwe kwica Philippe Nsabimana ku munsi wa gatanu hafi y'uruzi Akanyaru rugabura Uburundi n'u Rwanda imbere yo guta ikiziga ciwe muri urwo ruzi. Bakibikora SOS Burundi yari yavuze ababikoze babiri, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD imbonerakure ku bw'amakuru avaho nyene. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Kayanza igiciro co kwiyunguruza cikuvye gatanu. Haraheze amahinga menshi, amasitasiyo menshi hasanzwe ari ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi atagira nima ry'igitoro. Ubutunzi bw'intara bugeza hatemba. Abanyagihugu bavuga ko bamenyereye kugenda n'amaguru cange ikinga. Ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze kugera kuri 100%, aho usanga mbere urugendo umuntu yahora ariha amafaranga 1000 ubu ariha 5000. Abana banje bagenda n'amaguru kw'ishure kandi bafata urugendo rurerure bakiri bato cane. Ndafise amakenga ko bazorwara. Bikidorwa n'umugabo afise abana batatu, aho abona ko ubukene bw'igitoro buterwa n'ibura ry'amafaranga y'agaciro. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Bujumbura imyuzurira yatandukanije imiryango. Kuva aho imyuzurira itereye ibice vya Kajaga n'amazu yo ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, ingaruka nyinshi ziriko ziribonekeza. Abagize imiryango ntibakibana bigatuma bakoresha uburyo bwinshi cane. Abakozweko ni nk'abanyagihugu baba mu makaritiye ya Kibenga mu bumanuko bwa Bujumbura ndetse na Kajaga kw'ibarabara ryitiriwe Uvira rizwi nk'irya Gatumba. Vyabaye ngombwa ko basaba ubufasha mu yindi miryango mu yandi makaritiye atarakorwako n'iyo myuzurira y'amazi. Umukenyezi wanje n'abana banje bagiye kuba ahandi, nsigaye nibana kugira ngo ncunge inzu. Ubuzima buragoye ngaha, tubayeho mu bwoba bw'ibishobora gushika ejo cange hirya y'ejo. Ivyo ni ibishingwa intahe n'umugabo nyene urugo afise inzu mu Kajaga. Amenyesha ko buri munsi mu kuja ku bikorwa hategerezwa guca mu mazi mu gihe ataronse akayira gatoya yacamwo kugira ngo ashike kw'ibarabara ry'ikaburimbo. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone cange subscribe. Nawe utarafyondako urafyondako, hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerera nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Kayanza ugupfungwa ubuzima bwose ku bagabo batatu mu rubanza rw'umugabo yishwe n'imbonerakure zibiri arico gihano baciriwe. Victor Niyonkuru, Lazare Niyongabo ndetse na Cyprien Bizimana barahanywe na sentare nkuru ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi.
yabagirije icaha co kugandagura Philippe Nsabimana uwo yagandaguwe ku wa 10 Rusama guheze hafi y'urubibe rw'u Rwanda. Abo bagirizwa kandi baburanye bahakana icaha. Urubanza rwaciriwe abo bagabo batatu sentare nkuru ya Kayanza yarusomye kuri uwu wa mbere inyuma y'umuhingamo. Abo bagabo batatu bagirijwe kwica Philippe Nsabimana ku munsi wa gatanu hafi y'uruzi Akanyaru rugabura Uburundi n'u Rwanda imbere yo guta ikiziga ciwe muri urwo ruzi. Bakibikora SOS Media Burundi yari yavuze ababikoze babiri, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD, ni ukuvuga imbonerakure nyene kubw'amakuru avaho nyene. Abo bagabo uko ari batatu baburanye bahakana ivyo bagirizwa n'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika nubwo yariko arafashwa n'ivyabona bigizwe n'abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro. Bakavuga bati Philippe Nsabimana yatwawe n'uruzi Akanyaru mu gihe yariko agerageza kuroba umufuko wiwe w'ubutare yari agiye kugurisha mu Rwanda, ariko abacamanza bishimikije icegeranyo c'inyamirama cerekana ko uwo muhisi yacumiswe mu mutwe no ku bivugwa n'ivyabona. Hampande yo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, abo bagabo batatu bategerezwa kuriha bose hamwe imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Abo bagabo bahanywe na sentare nkuru ya Kayanza bakorera umugwizatunga yimbisha ubutare muri komine Kabarore yo mu ntara ya Kayanza. Umuryango wa Philippe Nsabimana wari wanse kumuhamba gushika kuri uwu wa mbere, basaba ko amafaranga yo kumuhambisha yotangwa n'uwo murwizatunga. Nayo mu yandi makuru kandi nuko igiciro co kwiyunguruza cikuvye gatanu mu ntara ya Kayanza. Haraheze amayinga menshi amasitasiyo menshi asanzwe ari ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza iri mu buraruko bw'Uburundi atagira n'ima ry'igitoro. Ubutunzi bw'intara bugeze ahatemba. Abanyagihugu bavuga ko bamenyereye kugenda n'amaguru canke ikinga. Ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze kugera ku rugero rw'amajana 4 kw'ijana. Ugasanga mbere urugendo umuntu yahora ariha amafaranga 1000 ubu ariha 5000. Ati abana banje bagenda n'amaguru kw'ishure kandi bafata urugendo rurerure bakiri bato cane. Ndafise amakenga ko bazorwara. Ivyo ni ivyidogwa n'umugabo afise abana batatu, aho abona ko ubukene bw'igitoro buterwa n'ibura ry'amafaranga y'agaciro. Asaba leta gusubira gucudika n'abo bari kumwe imbere y'ikiringo ca gatatu kitahurijweko c'umuhisi Pierre Nkurunziza mu mwaka w'2015. Amakuru dukura mu Kayanza nyene akaba avuga ko kwiyunguruza kw'ikinga navyo nyene vyaduze cane, ahahora hagendwa ku mafaranga amajana 3 ubu ni 1000 c'amafaranga y'u Burundi. Abajejwe intwaro bakaba bavuga ko bababajwe n'uko ibintu vyifashe mu ntara, bagasa n'abemera ko ataco bashobora, mugabo bakagabisha abunguruza abantu batubahiriza ibiciro vyashinzwe bizwi n'amategeko. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Bujumbura imyuzurira yatandukanije imiryango. Kuva aho imyuzurira itereye ibice vya Kajaga n'amazu yo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, ingaruka nyinshi ziriko ziribonekeza. Abagize imiryango ntibakibana, bigatuma bakoresha uburyo bwinshi cane. Abakozweko ni nk'abanyagihugu baba mu makaritiye ya Kibenga mu bumanuko bwa Bujumbura na Kajaga kw'ibarabara ryitiriwe Uvira rizwi nk'irya Gatumba. Vyabaye ngombwa ko basaba ubufasha mu yindi miryango mu yandi makaritiye atarakorwako n'iyo myuzurira y'amazi. Umukenyezi wanje n'abana banje bagiye kuba ahandi, nsigaye nibana kugira ngo ncunge inzu. Ubuzima buragoye ngaha, tubayeho mu bwoba bw'ibishobora gushika ejo canke hirya y'ejo. Ivyo ni ibishingwa intahe n'umugabo nyene urugo afise inzu mu Kajaga. Amenyesha ko buri munsi mu kuja ku bikorwa hategerezwa guca mu mazi mu gihe ataronse akayira gatoya yocamwo kugira ngo ashike kw'ibarabara ry'ikaburimbo. Mw'ijoro naho nihutira gutaha kare kuko ntawuzi uko ibintu bihinduka buri mwanya. Turya mu gisagara tugaca dutaha kurarira, uko akaba ariko yigana. Kugira ngo abone abana biwe hategerezwa kuvugana nabo inyuma y'ivyigwa canke bakabonana mu mpera z'indwi. Ingaruka ku butunzi. Abenshi mu banyagihugu amatongo yabo yatwawe, baciye baja gukota amazu mu yandi makaritiye, ibituma ubutunzi bwabo buhahonera.
ntivyoroshe kuronka inzu ku giciro giciriritse, abafise amazu bose baca baboneraho kuduza ibiciro, urayifata canke ukareka. Amagorwa ya bamwe ni umunezero w'abandi, uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bafise umuryango ariko ararondera inzu yabuze. Umukenyezi uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bafise umuryango ariko ararondera inzu yabuze. Umukenyezi wiwe akorera hagati mu gihugu, abana biwe batatu bahawe indaro kwa inasenge. Twari twafashe ideni muri banki, buri kwezi dutegerezwa gutanga amafaranga runaka mu ntumbero yo kuriha iryo deni. Dutegerezwa gusaba ubufasha kugira ngo tubesheho umuryango wacu, biradukomeranye. Uko akaba ariko asigurana agahinda, akababazwa n'ivyashitse muri ako karere, akanemera ko ata muntu n'umwe yari gushobora kwemera ko ivyago nk'ivyo bishobora kudushikira umunsi umwe. Twarashizemwo imitahe myinshi kugira ngo turonke iyi nzu, ariko raba ayo tubonye. Dufise ubwoba ku babandanya baba hariya. Mu Kajaga co kimwe no mu Kibenga, abanyagihugu bikora ku twato duto duto kugira ngo bashike mu makaritiye amwe amwe. Baranariha amafaranga, baranafise amakenga ko umuyagankuba ushobora guturira ibintu, na cane cane ko intsinga zashikiriwe n'iyo myuzurira. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.